muri iyi minsi basigaye bamwita Trace. Kajya ga Trace ni sawa gose. Afani Lavine uriko urakora seri ikunzwe cyane yitwa Umupfakazi, ari nayo twabonye uno munsi kano kamega customer agapibiste kumbure. Umupfakazi izobandanye gute? Umupfakazi yashoboshe wake ko umuziki umupfakazi wasonga kamera. Waronse baby. Hey baby boy. Umupfakazi wo gusikiza twinshi. Reka turindire turabe imbere y'itubiki ariko nobasaba ntagi umuntu ariko turabufata. Wizo Media TV. Wizo Media TV. Gatandatu Rask Solution Man, a man of God and Christian, I'm son of God ariko kandi murabona ko turi kumwe n'umuntu aberewe yaciye muri salo Kamena. Yapfuye kuvunduruka size nibyo gupfa kuvunduruka mu gitanda. Ibintu biba biteguye neza. Abayitwa Afani Lavine Mamla muri iyi minsi basigaye bamwita Trace. Kajya ga Trace ni sawa gose. So urahawe ikaze kuri Top News. Okay, murakoze cyane. Abakunzi ba Top News ndetse Sensitive yabwira ngo duherukaye. Oya duherukaye. Ni fashion zose waravyibushye. Ego. Ni Afani Lavine n'umunsi tugusanze muri biro tutari tumenyere kukubonamo hano hantu hari kwabera ikineza na neza. Hano kandi ni muri Mega Custom. Societe ihari kugira ifashe abantu. Mukoroherezwa mu kazi kabo, mukoroherezwa mu bintu byose bakeneye mu buzima bwa misi yose nk'uko urabizi ko bavuga ngo amafaranga umwanya n'amafaranga Mega Custom yaje koroshya icyo kintu cy'umwanya. Usanga umuntu ava ruguru aje kujumbura kurondera ikintu kanaka cyangwa akava muri quartier akagenda akigura z'urubuga rurondera ibintu kanaka. Ariko Mega Custom ihari kugira ishobore gufasha abantu koroshya ubuzima. Rero utuzi ngaho iriki banshinga baranyizeye barashima ko twakorana nko kubamamaza bamamariza rero nicyo bituma ngaho biboneka neza ko Afani Lavine hampande y'izindi company nyinshi amaze kuba asinye nazo amakontra ni Mega Custom irinjiyemwo. Ni gute uzoshobora kubishyira kugira ngo ntihagire n'umwe yidoga bose bamuvuga ati n'umuntu twakoranye neza? Icya mbere n'akazi kandi urabizi ko akazi no kukitangira kandi ikindi kigeshe nuko amakampani yose dukorana ndayakunda sindayakora ngo dukora gushaka amahera ega amahera ndayashaka ariko ndanayakunda bisigura ko ntegerezwa kubikora neza uko bitegerejwe. Uko bitegereje biboneka ko Afani Lavine ari umukobwa umwe cyangwa umudamu umwe muri babadamu bafise umwete. Kumbure Mega Custom iraje ariko irikira favoriza gose babantu baba bari kure. Kumbure ngira tuzosura kuronka Mega madiri yo babandi baba batuma ba diaspora ati ndondera ikindi kanaka. Aba diaspora muzi ku rubuga rwa Mega Custom kugira byorohe. Ibintu byo gutuma abantu batijware urashobora no gutuma umuntu ikintu akagira amafaranga yawe. Ariko Mega Custom nta nubwo izimba kandi ni isosiyete yizewe neza. Urumva rero navuga ati mu diaspora umuntu wari wose yizeye Mega Custom ibintu byoshobora kugenda neza. Umva Mega Custom kandi ibisata bitandukanye byinshi. Sinabwiye ngo ndabiye kwanja cyangwa wewe nyene n'agasinyateur mweje kugira ariko bazogenda babikunda cyane kuri ku mbuga za ndetse muresh. Nibaza ko tuzomana igihe kitari gito. Niko ndavuga ko Mega Custom icyo namagara abakunzi banje barabizi bakumenyereye sinjya mu manyanga. Mega Custom urubire mwikoreshe muyiture mu bintu byose mukeneye. Muzovuga ati vraiment Afani Lavine yaratweretse ahantu hameze neza. Afani Lavine uriko urakora seri ikunzwe cyane yitwa Umupfakazi, ari nayo twabonye uno munsi kano Mega Customer agapibiste kumbure. Umupfakazi izobandanye gute? Umupfakazi yashoboshe wake ko umuziki umupfakazi wasonga kamera. Waronse baby. Hey baby boy. Umupfakazi wo dusikize twinshi. Reka turindire turabe imbere y'itubiki ariko nobasaba ntagi umuntu ariko turabufata. Kandi ugasimba n'akajambo kawe ari biri imbere uzucubura ibintu bimeze. Ndavuga ko umupfakazi turiko tuyikora ku rugero ku buryo tutari
kandi hariho seri benshi babimye bavuga ndibuka ko twagiranye live la fois passée baravuga ati hariho filime twakunze dushaka kubandanya. Uravuga uti jewe uburyo buriko burangora ariko ko mega customer yabonetse kumbure basubu no munsi uburyo bwabonetse ntiwoduha basaka episode kamwe kuri rya film. None mbega baba biyemeza baratanga. Turiko turagerageza kuyashira hamwe ariko urumva mega customer k'ikijyamo hagati hariho n'umushefu ngaha akumatanga basi ibintu amajana 3 ariko basi episode bandaye. Okay, seri umubanyi. Uretse kuba bayinyisha bakavuga ngo banitange nanje byaciye binkora ku mutima ndavuga ati nacho kuri kote moto duke imana igendera mpezegiza reka ndyohera abakunzi banje kuko byama nawe ni monengo ndyohera amafaranga menshi ushigikira amakapuni mbandiko ndakora mukabizera ko ndetse tuba twizera hama ashaka dukora umubanyi ni kuba cyane. Ariko kandi Vanilla Vine impande yo gusinya na mega customer n'izindi company ntarinze kuvuga ko batayimpaye n'umunsi aya déplacement. Ariko kandi impande ya mega customer n'ikihe kintu Vanilla Vine abakunzi biwe batamuziko ariko bomenyera gaho nyene ikintu batazi kuri Vanilla Vine kumburi wa motive hariho benshi batazi hariho abazi yuko nivyo atamugabo kise ariko n'ikihe kindi kintu batakuziko mu buzima bwawe busanzwe. Jewe baranze wese batanzi ko ni kidakenewe ko bamenya. Nari ngomba ndakivuga ariko ndavyihojeje. Cyagiki. Aho numva nawe ukizivuga bishaka kuvuga. Ndaza kuvuga ku platform yanjye. So Vanilla Vine wakoze rwose kudutumira kandi turaryoherewe iterambere ryawe. Nibaze yuko mbe muzokora igihe kingana gute ni mega customer. Wenyene nitwamo. Nyine inkoze neza rero. Mukoze mwiza ku intego nyine. Watoja. Baya kogere bro. Urumva rero turabashimiye nuko nyine muri kuri top nyine thank you sir. Thank you. Turarabwiye kudura ko nagahombere ibintu muri bisi richi zuba ryinshi. Bye. Turabaramukije meze neza amahoro y'Imana ariko badukurikirana bivanye naho muri bwakeye mwiriwe James Kanoraske ntero gatandatu Noraske Solution Man. Uko mubibona twatewe iteka ryo kwinjira muri biro zikomeye zimwe mu mabiro akomeye mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho hakorera company yitwa Mega Customer. Na cyane ko mubona yuko uyu ari umwe mu bashefu bahakorera twatewe iteka ko turi kumwe nawe turakora mu kivye patro. Murakoze neza cyane. Meze neza. Ego ndashimana. Ego akazina kanyu. Jeni komiseri Edouard. Abantu umwe ajejwe kuraba iyo n'itunganywa ry'imigambi ya sosiyete ya Customer Center. Ujeje gutunganya imigambi no kuraba abashirwa mu biro byabo muri sosiyete ya Customer. Mega Customer. Twatewe iteka ryo kuza kubagenderana cyane ko twazanye cyangwa twumvise yuko umwe mu banyempano bakomeye mu gihugu cyacu mufitaniye kontra tutaragera kuri kontra mwagiraniye kuri uyu munsi. Mega Customer ni Mega Customer Center ni sosiyete iriyagiye muri guverinoma yemewe n'amategeko y'igihugu hanyuma yashyizeho urubuga bita platiforume ruhuza umudandaji n'umuguzi mu buryo bwo korohereza abenegihugu na cyane cyane mu kumenyekanisha ibintu bimwe bimwe abantu badashobora gusohoka baronka cyangwa bamenya ko ari mu gihugu cyacu. Iyo platiforume rero yashyizeho n'abajene bo guharuka biyumviriye mu mugambi wo kwiteza imbere kuko guharuka bafise ivyiyumviro birashe kandi barafise kurondera ubushakashatsi butandukanye rero bashyize n'iyo platiforume ihuza umudandaji n'umuguzi nico twise butike ya ligne ariko hariyo n'ikindi gikomeye kubayibona ngaha iteka kugira ngo muze kudusanga ku kivi kuko badusanzwe mubona dufise umubano wacu cyane twemera Vanilla Vine mu gukora aba rero mwaherekeje mukongera mukadusanga hano kuko nawe ibikorwa yabyishimiye hariho n'ikintu bita reservation ya ligne naco ni igikorwa kimwe kigaragaza ibikorwa by'abantu bakora nk'abaganga amasedere reception nk'abaganga amasedere reception nabonye murakotesha imiduga amahoteli ibintu bya gutyo akumbure ku bantu batazi aho mukorera bashobora kubaronka gute. Nk'uko mubibona ya stage yacu twebwe dukorera muri quartier asiatique ni muri Mukaza hama ibindi
babyemera baraca kuri site yacu web kugira wewe zitatu akaburungu Mega Customer Center akaburungu.com cyane kaze booking.com hanyuma ni Avenue Tanganyika na muri Katiaza. Abatarashobora kwijukira Mega Customer niye nyungu wababwira hamwe boyimenya Mega Customer yotuma bayihurumbira ari benshi. Ndahera cyane cyane kuri presentation arinye ibintu bisanga kama service twebwe turiko turamenyekanisha societe ineza ibizaniye cyane cyane abaganga abantu bafite amaserivisi de solution amahoteli n'abanye bafite imodoka bakotesha n'abandi ko bafite amaserivisi atandukanye bashobora gutanga babwira ko biri mu ntumbero nabo y'uko ibikorwa byabo bakora bimenyekana bigashika kure muri yabona muto akabimenya hanyuma konsumini wabo ukiyongera kandi ikindi nuko tugiranira partenariat tukagira amasezerano n'amakontra ko aba ari societe yizewe n'igihugu hanyuma abo baganga cyangwa abantu bafite amaserivisi biraborohera cyane kugera mu mwanya wabo no kumenya abantu bashobora kubitura uko bangana ndavuga mu gisata kijyanye n'ubutunzi bwabo uko reservation arinye bashobora kwakira abantu biboroheye umwanya kandi abantu bagenda babidogeye kubera ko par exemple nk'abantu basanga barwaye baba bavuye za Kongo bavuye ahandi bavuye mu gihugu ugasanga ubuzima bwo mu gisagara cya Bujumbura buragoye hanyuma yagira ashikana agasanga ashikiriwe kuvurwa n'ubuzima buzimvye urumva ko muri ico gihe umuganga anazo bariko bakorera ahandi yongera bafise na programme y'abandi bantu kandi abazigitiye hama ari uburyo bw'ingene bakiriye hama kuza kubera bica kuvuga hama bikaca kuri email yiwe ko magazimbasyo aroroshe umuganga acahabwa message y'abantu bareze biwe akabona n'umuntu ko bagiye binjira uciye kuri abo bantu nabo bafite amaserivisi de solution byose urumva ko bicabera kugera no kugera umwanya wabo n'umuntu wari yaruguru nawe akagenda atunganirijwe akagenda atekanye aho yoza atacizera afise bakamugaragaza kuronka ugasanga nawe yibaragitise bwaramugise urumva rero abantu baruguru abantu bari hagati mu gisagara yigumira ku kazi kiwe ntakorone ntagate nta buryo bwo kudeplasa yiyunguruze yongera agenda bukagabanuka kubera ko yagize reservation bitamutunye kandi icyo musabye kirekire iruhande y'ivyo bituma mugana abantu biyurundira nuko twashizeho umugambi witwa Nigira service yaba bajaye mu cash na cash ariko bazofasha umuntu wa ruguru kumenya umuganga ikintu avura usanga benshi bapfa kwegera abantu abaganga babegereye ugasanga ahubwo n'ibyo ariko baravuga si bya bindi uno bazomenya umuntu umuganga icyo avura n'ahatumbereye agira reservation adafite icyizere yuko asubira inyuma yongeye wakuru aba rero baje bandikira muri service kubera bakoresha smartphone twarateguye formation ko mu masisi ko mubona bica ku masite atandukanye mu rubuga rwa societe Mega Customer Center aba rero baje bandikira bazofasha n'uriya munyokuru n'uriya mutamakazi yari yaruguru hari iwacu yari twagiye tuva kumugirira reservation ari amwe gutera hari n'ibyo avura azafise icyizere bazoshikwa avurwa amayongere yisubire inyuma kuko ibintu byoroshe n'umuntu azoshikirwa cyeka abantu twagiye tubaforoma babigishije imwe bashobora gukoresha platform yacu bakagira reservation umuntu abituye cyangwa umuntu wese afise ikintu agomba kwerekana akakizana tukagisha ku rubuga abo bantu rero bari tugiye kubafasha ibyo rero babishyira ku rubuga cyane bagashika ku biro byacu kuko twari kuzobitumere mu kozi birumvikana na cyane cyane ko muri kumarakorana umwe tugira ngo kumbure mufashe abene gihugu kurezerva umwanya n'amafaranga bitabagoye cyane cyane babandi babavuye kure bakina ibintu biri kure ariko kandi mucamarazana umunyempano umwe Fanny Lavine mu bantu ibihumbi bari mu gihugu bakora ibintu bitandukanye kubera iki Fanny Lavine twaramushimye kubera umwete wiwe kandi twamubwiye Mega Customer Center arabona ko ari iterambere usanga yaraguye arabona no hanze kandi turi bikorwa kandi ko tekinoloji iteza avansa ariko bitera biza no mu karere dutumbereyemo kugira ngo borohereze abantu rero bavuga ati yamara mu kwishikirwa hanyuma tumusonze gushikirwa ati kuri ibyo bintu n'ibyiteka turamwitura mu mpano y'uwafise impano y'uwafise yavuze ati nanje sinosigwa n'iryo terambere nkunda igihugu nkunda bene gihugu ngomba nawe ndabashigikire bankunda babakunde nicyo cyizero cyatumye twumva natwe twumvishimiye muramwishimira muhitamo Fanny Lavine nk'umwe mu bakina amareresi bakunzwe cyane mu gihugu cyacu Burundi
ariko kandi hariho n'abandi ba jeune benshi bariko barakora ibindi bintu bitandukanye kumbure muzoshiramo umundi mu brand ambassador canke azoguma ari Fanny Lavin mbo oya abo bose turazi baradushigikira barabatubaza babivuga nabo maze kubibona bakabishaka ku mbuga zabo nabo nyene kubera ko urubuga rwacu platforme no kugira ngo twamamaze ibikorwa by'umuntu urumva nawe nyene twabagomba kubaza kabamamaza bakazera abantu bagize reservation y'imanza bafise bakagenda kwerekana ibikorwa by'impano sitaro nk'abajene usanga bafise impano zo kuririmba guteramisha ndakuri usanga bwarakenye kandi ndaga kugira imega customer center mu mbere y'ubutangutsi wiyumvira nkaho waje bakashira ni kashi bagiye kongerezwa kandi kantu kabahora baronka ndabujya muri igihugu cyacu ko cyifashe nabo rero kandi ikindi gira kabiri nuko n'abantu bafise impano bajene zitandukanye bashobora guteramisha imanza no gukana amacentre de solution urumva nk'abo twabakeneye ko amacentre de solution yacu kuri platform bakazana izo mpano zabo n'abakawe umwimbu urumva tumuntu rero nawe nyene abastari bafise ibikorwa byabo baberekanisha ibintu bigurirwa ko n'abantu bose ari mu manza ari mu nama cyangwa n'ahandi hantu bashobora guteramisha bagenda mugende kuza muri Mega Customer Center muri Mega Customer Center murahawe ikaze ryari iteka cyane kandi gukorana namwe thank you sir merci beaucoup ego Weasel Media TV. Weasel Media TV.